mfise indoto hewe kandi nshaka gushikako eba nafise indoto nshaka gushikako ndabizi ko mba ndi slay queen nshaka kuba slay man urusha Shadibu nari kurugera ko iyo ndi slay queen abatandoto mfise nshaka gushikako umuslay queen arabindaye slay queen ni umuntu agenda kuri telefone atarujya ninda kuja ku parking davana n'ukuntu aba yarameze kera hariho umuntu akora ibintu kugira nk'uburyo nkakora ibi bintu kwera nyene umugabo wanje aryohewe nyene kugira ndamutware gusa kugira buwanje n'undi nyene busanzwe ariko asanzwe ameze no hariho n'umuntu nyene mu kwisiga makeup ari kumwe n'umugabo agenda kisiga makeup akarara na makeup ko abagabo ndazi nico kintu ca mbere kibahabura basi ntakubone mwe baraburi sexy mugakore mu chambre sexy hewe ngazoja kuraba ibyo bidemu byo hanze bishaka hiki bwawe urarongowe siko ariko uciwumva amakuru ati umugabo wawe agendana n'abanye service bitevye ko biva mu nyene nkabona nyene ndabimubwira ntaco bimutwaye so urumva izoba ari ingeso yiwe cadutsirengana ndakesera sha uzana umwe agenda nje muri chambre y'abashitsi yari naze kwasama je niko meze vraiment mbonye ikintu byanase kugiheba cenda kikugirira nawe kandi usanga kibabaza bro umva nkubwire umugabo waguciye inyuma umva nkubwire umugabo waguciye inyuma ukabimubwira akavyana urumva mushamuje muri competition man haje kwasaba ngaho umuje gusirayingura umugabo wenyene haje gusirayingura umugabo wenyene muca musirayingana amuzanye muhira ariko bisanga yari birenga urubibe ugasanga yamuzanye muhira uco mu telefone nawe ugaca nimba bari muri mu cuma mucamuza muri saba kabasohokera koma shagwa rugoma ni rw'inkoni oya je nanko ariko je ndabishaka umugabo je kurara hanze yopfuma nkubita akaryama sishaka umugabo asiga kwagende kuryama hanze yo musi wavyaye Kercy uzobusanga cyangwa musi wibarutse uzobusanga wamaze fisinda fisuruda wamaze kwibaruka ko yakugati muri amaze kwibaruka aragira like portfolio rakoroka amabere saje nibaza vraiment je kubutubere twiwa yagize iswe kandi kuzarambara impuzu zazindi novuga bivana n'umugabo muri kumwe uri kumwe n'umugabo w'imbundege urabuko nyene ariko uri kumwe n'umugabo akubwira ati mva ndakubwire hagera inkumi ukamara kumumugore uramaze kwimvira isi kumugabo wanje yakundiye nimba yakunda makeup ukayireka ubuhaye akazi bajya abanyamaservice umugabo ataguca nawe njyaja cyangwa maja gukura hanze akubwira ati ukamubwira bebe none kumaze imisi utambona maze bisumbona urumva bebe ndagwaye mva ndakubwire umugabo nubwo yobagwaye nanabe n'umugabo nubwo yobagwaye ari ku musego ntareka gukubura Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Tip Media, channel of progress for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cyo kiwazanira bishamuvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana amadusura dukengurukira nabwo kunze ba Tip Media 257 wherever you are ndakora cyane kandi big up sana uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga ndakora cyane kuri support yo mutwereka birarushwa ku mutima uri kurabona yuko vraiment nushugikiye abicaye bushigikiye bariko barakora kandi bari kuri terrain bariko bapambanira yes bya content nyamwa mwifuze ko abantu babazo kuma babashikiriza yes ndakubwira ati uno munsi Imana yaduhezagiye twasuye kandi kuramuka turi bazima twese haba cameraman habe na mutumire wacu witeka ndaza kubwira wariwe namuko muramubona kandi ndazimuramuzi anarabakunda cyane kandi muramukunda guest ndakubwira ati kuri mwe gukora Beni Bende Kamesike professional turi ahantu heza cyane ahantu hamateka ni benshi bamaze kumbaza ati mbe Beni hajya ahantu mukunda gukora ibiganiro cyane bahita gute ni hehe mbega bimeze gute ya service imeze gute na ahantu bita kuri Panorama Garden ni tout juste inoruguru mu Kamesa uca ku Musaga gacuzunguruka afisi barabara uraribona urazunguruka urabona ukuva muri ville duhereye ku cibukiro dugira kuri station y'imodoka ziduga reka duhe Kercy gamana uvuye muri ville hajya ku cibukiro c'abasoda uraza gumuza ugacucuka ku Musaga kujya mbere ukaharenga kujya kabiri ukaharenga ukagumuza gushika kuri station hajya station z'abaduga hajya abazabaduga imwaro baduga ruguru hariya mu Kamesa ucumwe mubandanye kaburimbo uzunguruka ucuhabona harindi barabara rimanuka ucuhabona nyene naho woshika gusajya kuri station ukacubaza kuri Panorama ni hehe baca bahakwerekeza nahantu horoshe cyane ku muntu bayifuza kuhagera yisi ndakubwira ati rero hazobaho na evenement vuba harabaho concert y'abantu musanzwe mukunda cyane
mukunze musanzwe muzi no mu muziki wacu gihe kitari gito cyane basanzwe baduvugiriza umuziki badukorera igikorwa ciza cyane banuvuga ba presente igihugu cacu haba mu Burundi cyangwa mu mahanga shitse kuvuga ni Vivi Muyomba ari kumwe na Lina Blanche kandi murazi neza histoire yabo murayizi ndabibutsa gatoyi baranose n'ikibondo bigoranye hayize igihe kirekire abantu barabavuze cyane ariko Imana yabahezege baronka ikibondo yes kuri no munsi rero bakaba ariko barahayanisha nuvuga ikikorwa cabo ca live concert avec Sikiliza Band izo bari tariki 20 z'ukwezi kwa 11 ngaha nyene kuri Panorama Garden kwinjira ni 200 gusa ni 200 gusa umwanya kirori kizotangurira ko ni 16h saa 10 ibintu bimeze cyane ibintu biri amavuta bazokumana n'abandi abayinviti bagiye batandukanye uzoba ugomba kuhishikira ni tariki 20 z'ukwezi kwa 11 yes ndakubwira ati rero nitwaga byinshi ngo duheze reka tukumbere duhe umwanya mutumire wacu witeka Kercy abaramutse amatangura ikiganiro nyacu Kercy bite ni sawa biraza neza turamize neza amatwa nsumira ngo Kercy hano arakunda kuhasokera cyane kuri Panorama Garden bon yo nshatse hano guteramira nyene ndahaza because ahantu nta bintu donc ni hari baribona nawe nta bintu nta bintu by'urusaku kwa nta bintu by'insakusa ati rero Kercy ati rero nakunda gusokera ahantu bakunda kumubona akunda kwisokera ahantu nyene aho ndamutse sohotse nje ahantu nyene atanyene nkishira nkajya urabibona nawe nta bantu benshi bahari nta muntu aza kukuraba ngo nta mbutiyaje muri make nta mbutiyaje uhaje uri kumwe n'umuntu wawe cyangwa uri kumwe n'abagenzi bawe cyangwa uri wenyene nta muntu aza kugutera urusaku ngujya kumbe ati rero nawe uratumiriye abantu ro kuza kuri hanye kuri ndabatumiriye vraiment ahubwo nagomba nshaka kuba batumira kera ariko atata permission twari turonke nawe urabizi gusa n'ahantu hameze bien aha etage hari aho kwicara nyene bon ahantu mwicaye muri abantu nyene en couple mwicara ata muntu abaderange ibiki ata bintu by'urusaku ngo wa induru no namwe hameze neza murabibona agakrima menga ni kuri proche vraiment haratisa sale hari umuyaga w'imiti umuyaga wo hari uri naturel yes umeze neza nyene ego Kercy numva ko Kercy akubwira ati ni bimeze neza cyane aha nyene kuri Panorama Garden wifuza kuza kurelaxinga na famille yawe kuza gutuza ivyumviro bigisubire kugiye neza ko abantu baba bari stressé gusanga abantu bavuruze wifuza kujya kaya kameze neza uri kurabona novuga igisagara cyacu kuntu cyagutse Kercy urabona kuntu Bujumbura isigaye ingana ndabibona vraiment ubwo bakunda kuvuga ngo Burundi ni butoyi man barabesha vraiment urazi nk'ahantu hari abantu batahazi kuri Panorama Garden kacha bibaza ngo Burundi bushika ku musaga kujya kabiri bibaza ngo Burundi ngo bushika mu Carama hariya bibaza ngo Burundi bushika ngo hariya mu Kanyosha kugindwi mu Ruziba Burundi ni bunini kandi ni bwiza vraiment hiraba abantu benshi nibahazi bagenda ahantu hari biyashu baguma bacana ko babacako hari ahantu hameze uko vraiment hari pause hari bien hanini vyataje nabifuza gukora hano uvuga anniversaire anniversaire boza iki kwa n'ama concert yes ama concert abashaka gutegura ama concert gabahora bahaza ama concert gusa nuko bahibagiye so haratanguye gusubira gukora ndibuka ko na Natasha yigeze kuza kuhakorera Natasha la bamba la noma yigeze kuza kuhakorera chegera baho kumusaga chegera baho kumusaga gihe wazani biyebo muri concert so bakunzi ba Step Media TV ndabaramukije cyane ndanabahamagarira ahantu vraiment murabwine nabo mubana rero mubashoka kuba mubana bataraba Step Media TV baze bahashike vraiment bahinabire twe nitubesha ego wirabire usanze hameze neza ushaka kuhahebi kabisa ariko nizere yuko bazoza ahubwo bazobasanga ibyo ari byo tutavuze service yayo imeze neza batika neza mu gikoni byose bimeze bien ibintu byo gufungura bimeze bien nyene umva nahantu wicara nyine donc utora aho ushaka nta muntu akubwira ngo genda wicare hariya utora aho ushaka n'intebe uricagurira akabijya rero wicagurira aho wicara se bagiye rero bwago karibu hajya wicagurira aho wicara ushaka kuja kwicara impande y'ibiti ushaka kuja kwicara impande y'amamodoka no wereva aho ugomba no kuri podium urashaka kuja kuri podium uraja kwicara aho no kuma escalier uricaraho hejuru kuri etage abantu b'amafoto
bimeze neza cyane yeah kabisa giye ndakubwira ati uhawe ikaze rero ngaha kuri Panorama Garden nahanye nakwibutsa ni mukamesa ushitse kujya hajya ku commune kuri zone bose barashobora ku adresse bakakubwira kuri Panorama ni hariya ushitse novuga kuri station ziduga novuga haya parking y'imiduga iduga novuga za mwaro hari beri barariduga heke Mijenda Mwaro Rutana nantuze yena muri howalo onye iri barabarira bashikanaho bashitereraho ku musaga ku parking y'imiduga iduga ruguru barashobora kwa adresse bakabwira ati na ibintu bimeze neza cyane kuri Panorama Garden ndakubwira ati rero ikiganiro nyaco turi kumwe na Kercy mugenzanje ngaha Kercy ndakuramutse rero nka Beni bimeze neza derukana ke derukana kutaragira imvi nyene urumva birashika nyine umuntu agasaza kubera ivyumviro birenze ivyo ni ivyumviro vyo mu rugo rero sige ufite ivyumviro byinshi cyane urashobora kugira ivyumviro vyo mwibarabara atari vyo mu rugo ugasazishwa n'ivyumviro vyo mwibarabara Kercy rate azasazishijwe n'ivyumviro vyo mwibarabara canke ivyo mu rugo my god sazishijwe n'ivyumviro byose muri rusange ivyo mu rugo vyo mwibarabara by'abantu by'abajama by'abagenzi vya telefone man telefone banya service baraho cyangwa baracakuvuruka nka kwa kundi kwa mbere za service watubwira ngo nibajya nibana abanya service cyangwa warabihevye Kercy kuva uronke blank chance usigaye warahindutse n'abagenzi warabahinduye abaki nahinduye bajya batubwiye abanya service mwahora mukorana oya nta numwe je twakorana umunya service navyo wigeze ukora ntavyo nigeze nkora bro wapi yoho manega drefisi ndoto hewe kandi shaka gushikako eba nashifisi ndoto shaka gushikako David komba ndi slay queen imigeze no slay queen no just slay man bose reni ko bibaza je sindi slay queen kandi slay queen renda ndabe gutera inkuru hehe basrayinga ni ntuze basrayinga n'abantu bakagira uku n'abakuru bagagira uku ndashaka kuwasray man orusha Shadibu sino bon jafse level ageze ko you know wowe uracari hasi oya siniri ariko nawe ubwira ibintu umuntu atabakubwiye je sindagera hasi ariko sindashika ku rwego rwa Shadibu ariko urumva ko uzogera ku rwego rwa Shadibu nari kurugera ko iyo ndisoye kuri n'abatandoto mfise shaka gushika ko umva ushaka kuba umuslay oya yoho sindoto nyine ndamutse nisroyinze yo chifa directement acha kurambira Kercy rati rero ntari umuslay no sinumuslay kuri n'abantu bavyumvira abe na gato je nshaka kuba ku rugo rwanje kubaka mbe ndafise ikibazo Kercy umuslay queen arabindaye none je kubwanje je nibaza ko umusore kwine ari umuntu nyene uravyibaza nawe umuntu nyene ameze gute Kercy babizi barabizi bro sinda kubivuga ndibaza umuntu ameze gute tubwire umuntu ameze gute umuntu ameze uko wibaza umuntu nibaza kuko bavuga ngo indaya n'umuntu yicuruza none umuslay queen nawe ngo umuslay queen je nibaza nanje kubwanje ndabizi ndavyumvira gutatuma nibaza ko umuslay queen ari wa muntu bamuhamagara kuri telefone hanyuma akagenda agaslayinga ico ni icongereza slayinga mu kirundi cyumvikana bro jewe sindi umwongereza gusa nyene nuko tugitahura umuslay queen ni umuntu agenda kuri telefone atarurya ninda kuja guparkinga atarinze kuja guparkinga ngo gusifura amataxi nuko nyine bimeze rero baje shaka urugo ushaka urugo that's why udashobora kuba umuslay queen kwera shaka urugo abana you know yes ibyo ni byiza mbega Kercy mwibaza ko azobishobora mu rugo ko tubona ko ari umwana wo mu muji bakavuga bati ngo abana bo mu muji kenshi usanga niyo bagiye mu rugo usanga bataranarurambamwo oya man bivana n'ukuntu umugabo wagufata bro igi nyine ariyo n'abantu nubwo namumvugira abagabo man reka mvugira n'abagore no munsi niho hashi umugabo abagabo murabizi ko mudafise kwihangana bro sivyo murabizi ko umugore aratwara inda akayitwita amezi 9 mwebwe baramutse bayibahaye nta umva umwaka amezi 9 urazi ibintu birimo harimwo
amasegonda amasaha iminsi n'iminota harimo iminsi myinshi cyane ego so mwebwe rero babibahaye nta n'amasegonda abiri washobora kuyitwita bivuze ko rero umugore nawe afise ukwihangana gukomeye nico gituma umugore ashatse akora ikibi ari à l'aise kandi ashatse arakora iciza ari à l'aise bose nyene abari à l'aise so rero abagabo mushire baro hasi mwubahana abagore bari nuko nyene bimeze aho araryoherwa ndiko ndavuga ugasupporting Yes reba Kercy akubwira ati abagabo nibo babagore babo abagore nabo bo abagabo babo nyene cincana abagabo man babaha agaciro riga bafisi barakomeye abagore bro ariko bakavuga ati mwe muwifuza kuja kurongorwa mukiri bato musanga mugiye mu bintu mutazi we nisi watugiye ku bintu bitaza bwo twe tuba tuzi ya bro tukunze kuvuga banyikirori mukundi kirori Orajisi nkundikira iyo ugiye mu gurugu usanga uri kuragora umugabo ujye usanga ukora mugura umugabo ucugenda na mugabo mu metse kumwe bro ni murasoka nkumwe bishaka gusoka none yanse uratekana man uratekana ugatuza ariko nawe aragutwara none ndakubaza none ega umuntu agiye mu rugo ntabagiye muri gasho bro oya nabagiye mu gasho musokana umwereke isi umwereke ko kubera ari wabo yarasohoka you know ari wabo yarendroing ari wabo yarambara yaragira iki yaribuze telefone nibaza ko namusohokana abaye none Kercy urinzi uronka amahirwe mabi ugasanga uruhuye n'umugabo adashaka ibintu byo gusohoka bizoca bikugendera gute bombe bizoca bingenda gute birabimushiramwe bro ega abahungu kuntu mumeze murashigwamo ibintu dushirwamo ibintu gute amva nkubu onye ana girlfriend wawe ushaka usanga wari girlfriend wawe ufise ubu hawa ufise ex wawe nimba mukundanye rero hariho utu comportement tw'umu ex wawe wasigaraye bisaba katugukura niko bimeze niba tugukuramo tugiye tugese tutari twiza tugukura musana uko bimba bimeze nimba adakunda gusohoka nanje nkunda gusohoka numva narabipfiriye numva nyene narabipfiriye so ndabimushiramo kandi arabiryoye akavyenjo agwansigara nanje niyumvira ikizobimukuramo kandi Guys irakunzwe Step Media kabiri gatanu indwi Kercy akubwira ati rero Jesse shura guslayinga kubera yuko nshaka urugo ariko turamuravye twisunze n'amakomantere y'abantu kuna bamuzi Kercy tamzungu Kercy azaba ashobora kweli kwibaruka kweli abo mukenyezi kabisa turakenyera kuberekiwe urabona ko uzokenyera Kercy how ukenyera kwa bo mukenyezi ko turamara kwembe ni mukenyezi sibikwembe bro we makubwira uko turi kwambara zirya inyambaro ziyubashe z'abakenyezi urabona ko uzobishobora nzobishobora nyene ega mva nkubwira ana umugore amaze kuronka umwana kandi umuntu abigutegeka ngo bibikore uratanga kwisukisha imesha umwana akazishikura urumva uratanga kugira ibintu umwana akabikwega ntushubihebe uvuga kuba nyene umuntu nyene w'umumama wenza ngo ndabara bategeka ngo abariko oya urabona uwambaye uhetse umwana ugacambara iminigeze renga urabona ko cwa usigaruri gusa wikwiza ugacuhe ku mwana none ko bavuga ngo kenshi ngo y'abagore ngo iyo barongowe like bakabaja mu rugo usanga nivyo barabambara kera bagaca babiheba kandi byaratumye n'umugabo atuma mukunda kandi amwifuza oya sanga Kercy ageze mu rugo asigiye atazi no kwikorera isuku biravana n'ukuntu aba yarameze kera hariho umuntu akora ibintu kugira nk'uburyo nkakora ibi bintu kwera nyene umugabo wanje aryohewe nyene kugira ndamutware gusa kugira buwanje n'undi nyene busanzwe ariko asanzwe ameze hariho n'umuntu nyene mu kwisiga makeup ari kumwe n'umugabo agenda akisiga makeup akarara na makeup bien ana makeup umugabo akaguma amusanga ari top ugasanga ari sexy ari ya sexy CJ pana minu ari muri chambre ndamufata yasi ari sexy ameze bien ageze ko ni babaze kubaka ko abagabo ndazi nico kintu cambere kibahabura basi ntakubone mwe baraburi sexy mugakone muri chambre sexy hewe ngazoja kuraba bije bidemu byo hanze bishaka hiki binya bindi bidemu avuga ati mbamani gendari yatwara iyo yarara hari kabisa niko bimeze guys Kercy birashitse woku bwawe urarongowe siko ariko uciwumva amakuru ati umugabo wawe agendana n'abanye service
donc twaragize mariage donc twarekana kubwire premièrement twaragiye kwipimisha twasanze tumeze neza ikindi twaragize dote mariage byose byarabaye hacamo bagenda n'abanyamaservice nukuvuga nti kurara tworara kugukinga si ni amenyo y'abatwenzi imana kugira mbe ndamugira mugabo woguma sashe ntiyobura samblage atiro wo kwikingira ni wo kwahukana canke wo kwikingira ukemera sino kwahukana nyene agashashe wo kwemera kwikingira netwo kwinya yeah of course kugira ngo nyene basi umusazo bivamwe nyene hama turaho uko bigenda hama bitevye ko bivamwe wo cugirike bitevye ko bivamwe nyene nkabona nyene ndabimubwira ntaco bimutwaye so kurumva izoba ari ingeso yiwe cadutreyingana ndakesera sha uzana umwe agenda nje muri chambre y'abashitsi yari anaze kwasama je nikomeze vraiment mbonye ikintu byaranse kugiheba ndakikugirira nawe kandi usanga kibabaza bro umva ngubwire umga waguciye inyuma umva ngubwire umga waguciye inyuma ukabimubwira akabyanga urumva ukabimubwira akabyanga ukabimuhanura akabyanga no kurira ukarira akabyanga kubyumva mani wamugorewe nimba ubona bicaye mu akariya kabari hariya cuzana nawe ubome n'igitipu gihembe mungene mwicare hajya musomagurane natani nyuma natizinga bwa cisheri bebe ndakwingiza ibi bintu tubivemo mushamuja muri competition man harije kwasaba ngaho umuja gusirayingura umugabo wenyene ntazo gusirayingura umugabo wenyene muca musirayingana amuzanye muhira ariko usanga yari birenga urubibe ugasanga yamuzanye muhira uco mu telefone nawe ugaca nimba bari muri mu cyuma amwe mushamuza muri saba kabasohokera ko man irazo kwasa umva acazivuga ati ndakeneye tuvugane ko ntacavuga ngo wamugore iki hamwe ati ivyo nawe urimwo nibikatire kamenya abana bihiresho nagira ucumuhamagara nk'umugabo gakeneye umva ngubwire benisho hari gihe biba too much you know hari gihe umubwira ati bibi bikene n'uwakuzi nibiki akaca kubwira bibe sinzosubira mugasaba nimbabazi rero umugabo yamaze kumva kubona ntaco bigutwaye wamaze kusukuma umuhake yamaze kumuguma umugira nubwo bavuye gusurenga uramwoza uramugira man acamenyera acamugara rero acasigara muzara muhiruka avuga ngo va mu nzira ukiri muzima va mu nzira ucubara kagenda naho cufata ku telefone umutipe uzi mu ex wawe mwagendanye ubwa nyuma cumugira ati mu ex timi wanke kacumuhamagara ati mugabo nta uriho umva kugira nyine abihebe je nibaza ko ari kugira ngo abihebe gusa sikubwari bacaye baza ngo nanjye ngo na Kercy niko kameze gusa ndakubwirije kuri je umugabo wanje ndinze hagahera ukwezi ivyo bintu ndabimuharura kanka kuvyumva nkaramuka kubona yuko ako turugo yagono turugo nkaramuka nkamara kubona yuko nyene antagashaka kubiheba camugatishe uzobiheba rindi ndakwereka narakubwiye waranse abavyeyi barajuranka abavyeyi barahanumira nkumva ntakibagisigaye chaniga gusenga nanje tugasenga hamu musu tuzofatana umugabo abagabo niko bameze man acabwira ati mbebe umva tubihebe basi ndabihevye nta tugene gusenga ntabwo tujana tuzitujana gusenga gusa rero mwabagabo mumenye ikintu umugore ari nzabe jamwe biragoye kubivamwe urumva Kercy musi yabigiye mu bizogorana apana ngira ngo je nyene ndi nje usanga jurashaka gusanga je ncane itahira uzoba mubaze aje je ncane itahira nazo kwasama ndenda kubwinda gufashe gusa nagafatana na message cane itahira ncambana tanyene kugira nyine ubone uko nanje mfise nyene agaciro nyine yuko ivyo mama yakoresheje mu kundera ari byinshi bro cyane gose gusa nyene namaze kwamaze kugira mariage mani nujahe gasha oya gusura genda nyene nana kim oya gusa naho nyene bagumaho ufise umwana uragumaho nyene abana bakirira sho nibibazo kabisa je ariko kurundi ruhande Kercy je mu rumenga warakuba umaze kubona umugabo ko afise yongeso burya rero ndakeneye guca tuvugana natwo asezeranye sikirukura umva nkubwire mico nize gufata decision yo gusenga uba wamuhamagaye ntacu utakoze n'abavyeyi baba baje
akubonye byase n'abavyeyi bagavuga ati pfa kurekera aratingira yatwabwa ko bwase asha mu nyina we niko acakubwiye ataho catwaye bwabwo bwa se wiwe nakuvuga maze kumva ukore ucuvuga ati ndakurekerera mama ikintu kizobimukura ben mama ikintu kizobimukura mfasha mwana ukimugikure bujya bumuga sawa ucuvuga ati reka mama gusa ntimuze mugiri numva ntuzigire n'impungenge n'umwe nyizera jewe ujya mwana wawe ndamuhindura ucusrenga kandi ucubiki kandi urabona ucubikora nyene aho ntubikora atabona ubikura ukabimwereka ku telefone uga ukitaba awari bacikundaba okay sawa ndaje kukuraba nukwera kwitana telefone tarikira atanumwa gu telefone ukitaba umunya service kandi ufise n'abana no nichike n'umunya service oya ubushiko sikwereka ishuri umugabo basuri mwireke uko nawe ivya akora nawe bitokunanira kubera Kercy bakoze tsipije kuri gatani indwi tuyazina Kercy gabashe nitwoheza Kercy nikibazo shifuza kubaza okay kuva mugendanye na Black House kuvuga bose hari tumaze gushikana kare agashika kangana utatu beshi bari kera cyane oya hapana yabushwana inshuro maze gutwara Nkishi bimasinzi ko no gaharura oya wowe barakarenga kawe cyana ya sinzi impamvu turakunze gushwana nyene byatari rero shakomba myishu yari yampevye cese namuheba yari yampevye ibivyo ubibo bikuyima oya si kandi tari nyene tutari kumwe hano ahubwo nyene twari twayebanye nyene bivuye ku kuntu nyene na postinze akantu nyene turashwara kandi nyene bimetsa turashwara nyene byaharahira iminsi mande ndavuga ati pireka nyene nibere nta kundi nyene twarashwanye yanyushikana hari gihe ushikana n'umuntu manu kavuga ati byaheze nyene nta kundi byaheze none birashika nyene ukavuga ati mana aha ni komba ya misho aha byaheze nubwo nsaba imbabazi ntambabari canke je wewe akibaza ati ngo ndamisaba imbabazi mbabari kandi je nafise akantu nyene je nikomeze nubwo noba nakoze ikosa tugashwana atantanguye sinigena ndamutangura kandi nije namushapura shani musengere n'ukuri kabisa bego bibaza muri kintu icyaha kizopfa gituma Kercy agira ibishobisho byo kubana n'umugabo cyane muzoba gusuka ati kintu ndakinyotewe ndumva abandi bakivuga ariko ndumva umenga na jewe ndi mu rugo kirivema kizotuma ndagukunda cyane cyo nzokora cyane ikintu nzokora cyane ikintu mushaka kubona cyane ikintu nshaka kubona sishagwa rugo mani rw'inkoni oya je ndiko ariko je ndabishaka umugabo je kurara hanze bapfuma nkubita akaryama man abumva ukuri kosa gacata agenda kuryama hanze upfuma nkubita basikarya tukararana yasishaka umugabo asiga kwagenda kuryama hanze yo kiretse ari ku kazi sava nonge kurara hanze amuga ati kaba yakubuye nubwo abatakubuye so rero je ico mbona ni mu rugo nuko nyine kugumana n'umugabo wanje ngaha urumva nye nawe cyubyumva no kugira iki birashika indi nigiki kujya kuntu umwitaho nyene kamwitaho mu gatondo ka breakfast urabibona ya kabek massage mu gatondo bijyanye turabikora mu gusanga wowe umenga ahubwo ni uri kuravyikorera we ibi bibona jo ibiki ukamugabana ukabona ama surprise iki kwa ibintu nk'ivyo ya ariko sishaka kubona umugabo vraiment zo ama telefone yuko aguma avugana n'abandi bakobwa yo biranja beni hey biranja cyane ivyo rero nshaka umugabo dutuzani niba tuzoba nta ni telefone dufise basata ama WhatsApp tuzobeta ama WhatsApp dufise dusama page yacu abantu ze yacu WhatsApp dufute please dufute na nimero dufute twugure ku yandi nimero
nimba abantu nyine aba mama bacu aba papa bacu baturondere ucanka abandi bagenzi apana abakobwa apana abagenzi b'abakobwa uye abagenzi b'abahungu ikibazo cyanyuma nifuza kubaza urashitse imani kugira agakrende ati Kercy ubugera urazi usigaje umunsi uyu umwe kugira ikintu cyanyuma wokora umwanya wasezera no sezera yago hari yago bari umusi kandi bivaye ko yango n'umusi yari yacino yarigeze kutsinda ngo yarantondeye mana arambura inshallah narababaye bro numvise petit kiri kabimbwira man narababaye ngo yago yarakurundiye man navuga ati yo so yago ndamutahije n'umuntu nyene arakunda ibintu byo sinzi kumanze kubona arakunda ibintu by'u Burundi cyane arakunda gushigikira ibintu by'abarundi so vraiment yego rwose nasezera yago kwazi natangura umugabo wanje oya bebe I'm sorry nasezera umugabo wanje anuma you know nasezera arafuha beni Kercy nivuga ijambo ikintu cyanyuma wakora ikintu cyanyuma nakora nahita ngenda kwishengero nkagenda nkihana nkirega hacare ngenda nkicara ku mucanga ari kimwe gusa wabuja gusenga hama ikintu igicumi ukunze gukora cyane ku munsi w'icyo igicumi nkunda gukora cyane kwipfuza Kercy twaje byinshi cyane Kercy ndagushimira cyane abone izuba rikorera bagiye urakoze shumwe n'umunsi warubereye naho utari ibeye iyo style bayita gute bayita donc ari ibintu wiga bivanye n'umuntu muri kumwe ubu nyirabona barambuje kuba nambura ubuntu bugufi you know nimpamvu ubona ego fuma nambara ibintu bigize ariko bitagize ko nasanze ya iyo style bayita gute style umuntu nyene yigereje ku mama ya mani fashije mpamvu munsi wavyaye Kercy uzavusanga cyangwa umunsi wibarutse uzavusanga wamaze fisinda fisuruda wamaze kwibaruka ko yakugati muri amaze kwibaruka aragira like portfolio rakoroka amabere saje nibaza vraiment je ku tubere twiwa yagize asuye kandi kuzarambara impuzu zazindi navuga bivana n'umugabo muri kumwe uri kumwe n'umugabo w'imbundege urabuko nyene ariko uri kumwe n'umugabo akubwira ati mva ndakubwire hagera inkumi ukamara kumumugore uramaze kwimvira isi kumugabo wanje yakundiye nimba yakunda makeup ukayireka ubuhaye akazi bajya abanyamaservice okay ariko nimba yakunda kukuntu sexy ugaca ubireka ubuhaye akazi bajya abanyamaservice so regerageza kumenya umugabo wawe muki baba jeune hama ibikiri by'isuku nzogira umuharuna atagira isuku kuri afise umwana egamba ni umugabo si bisango wa muvyere kandi yarakeneye n'umwana kabisa ukumva icyatsa kugira ati naho uzoba warongowe uzogerageza unguma girego aka makeup apana kuguma ufise uvyuka mu gatondo ukagumana vyayinunga uvyuka mu gatondo ukagumana vyayinungaha uvyuka mu gatondo ugasanga ufise amakara ngaha ku batama no mugabo yacagucana nagucana ufise umugabo atagucana w'injaja cyangwa maja gukura hanze akabwira ati kwambwa bebe none kumaze imisi utambona maze bisumbona rumva bebe ndakwaye mva ndakubwire umugabo nubwo yoba agwaye nanabe n'umugabo nubwo yoba agwaye ari ku musego ntareka gukubura urenze umubona umugabo araretse gukubura abashaka pe aho ugenda uzane urategura isanduku utegura abantu utegure abantu baza kumuhamba umugabo nubwo yamuvuga kujya kumanihira nyine aragwaye byahatari nubwo yabaye ikimuga no mu munsi kuguru bakagukato today jamais sinzi nyine imana yabirimye bro acha guma functiona hose guma functiona kiretse ngira nyine urabona umugabo anzi uwo ninda binasika kubura
birase nyene pepe dufata ari ku musego nyene bro nyene ukabona ntakura nyene basi dufate ngiriwe muhira ntagukubuye bantu tuvuga ati muriko apana ari mu bitaro mujyanye ari muhira ku musego bavuga ati ingwara yananiranye mutahane bashara kubura nabashaka avuga ikiguma kunda arakubura rero ajya byansega kubura urumva hari ikintu ba wakoze kimushisha taba yaguhaze ariko sikuvuga ngo umugabo wanje ngo arakoyenga byaseka kubura umugabo umajyana ubwo bugwaye ntacombwira ntavyombwira avuga ati muri bibiri handitswe uko uzokubura gushika ugomba upfe uheze isa ugomba upfe uzoreka gukubura so rero umva we umugabo naguhenda ngo pepe ntagwaye ntazoguhenda ngo numva umutwe ndiye ashara kubura ni siporo man so ntazoguhenda ngo umutwe urandiye ngo urumva ukazi bamenye umutwe man ntazabikubesha ahubwo bayakubuye ku mutipe ntibikunda uko bigira akubura abantu benshi ku munsi nk'abantu barenga babiri ku munsi umwe ntibikunda nanje ndagushimira ariko yabaye nyinshi we ni style so Ufise n'ujya muntu wa akura bakakubona neza bimeze neza cyane bimeze neza bayishimye sinzobiri na tirelle nje nageze ngira inzori y'umugo ariko mbene ndakubaze umva nkubwira n'ujya mu tipe ari noir urabona ukuntu yirabura urabibona yes block urabona ukuntu ameze amavuta yiwe yisiga niyo nisigako ya nyene ngira aramufata ubwo niko atanu shaka isike mukorogo shaka ndamuheba sambrage yisize mukorogo gusa Yes nk'umutipe isi hari umukobwa nkuko benishuka isiga mukorogo gasanga ku maboko azi amaboko y'abatipe ni usanga ari romantique rero ndavyintoke z'abatipe nk'izi kugira ngo itipe yibeje girabe kuntokira nyene ukazosanga se bya baranganye wapi man gasanga umutipe ratonyotse man asa n'amaraso man ya bijya ntiminjohera gusa nabo nyene baricuza so ndakunda umutipe ari noir Kercy official, Kercy Queen vidéo officielle, Kercy da Queen, All Star Queen, na ilang Honda Kercy. Ndabakunda ariko mani banyimvira nabi ndabasavye ntimusoswe kunyimvira kujya kuntu ega muko nkomanta kujya umutipe ni asiko umugabo wanje bica byerekana isura mbi ku mugabo je naco bintwa ariko wese gazizi nkako kubunye araba commentaire akabati esta abantu mufikije ko mbona nta kibazo wifiti nkenda babwiza ko nkababwira ko muri rubaho nukijuru ribaho waswe kuvugwa wazwe munda kandi ukamenya nimba utavugwa umenye ko umusi wapfuye umuntu wese azoza ku ntuze iwawe azoza azanye makuru ni kete Kercy bakoze Stephen Ndagore 5 aganyoshirika ura muhitamwa twari kuri Panorama Garden na hantu hameze neza nyene harakayaga akazuba ndibaza murakabona no muri kamera ndibaza ntikababaza vyatari no kuvuga umuyaga uri naturel hari uva kuri plage hano uva ngahari ibiti vyinshi nyene ya neza kuri Panorama Garden kandi very soon itariki 20 z'ukwezi kwa 11 harabaho evenement imeze neza cyane y'abaririmbyi musanzwe mukunda kuri muyomba ari kumwe avec sécurité cyane kandi murawi kaze mwese kwinjira ni amafaranga ibihumbi
2 gusa isaha bizotangurira ko isaha 10 ni kuri panorama garden nyene zahaye bimeze neza cyane service yayo imeze neza cyane Kercy iyi service yameze byinshi atashye nyene ibintu bimeze neza kuvuga ukomanze nk'agasosiso ugafata kumutse kameze bien yes ibintu nk'ivyo nyene ibintu byinshi so ufise girlfriend wa boyfriend wa mubwira ati bebe uyu munsi vraiment iyo dimanche c'est le combien elle vient dimanche et yamuvuye nko gusenga chérie ndashaka vraiment tuze kwicara ahantu bavuga so ubwire n'abantu udashatse kuza ubwire n'abandi babatumire turabe natwe ko twoza turatera imbere igihugu cyacu bamenya ahantu nazo se kuvuga ngo Burundi bwacu ngo bufise ngo ibi ngo ahantu hameze fo n'abantu bavuye hanze mu diaspora aba diaspora murashobora kuhashikira ngaha muzanye n'ivyana vyanyu ibi mama vyanyu ibishuga dadi vyanyu n'ibishuga dadi nkawe Beni ukaza ba diaspora wawe ngaha mukenjoyinga naronka nzobaraba bavuge you know no so nivyo rero mpama ndabakunda